nagira nababwire bene data muri hano umuntu wese muri twebwe narondera ubwo bushobozi aho hanze kandi atari kure mugendana n'abantu benshi bavuga ngo barabona kandi batagira mpemu yera. Tudatebeje rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16 turasoma ku murongo w'indwi, duhere ku murongo w'indwi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16 dusome duhereye ku murongo w'indwi. Aravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri kizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko ntagenda umwisa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Yesu nashimwe. Tuziburo gatoya twabwiza kwa Yohana inyuma gato 8, twabwiza kwanditswe na Yohana 8, dusome aho ku murongo wa 31. Twabwiza bwanditswe na Yohana 8, dusome duhere ku murongo wa 31. Haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegenza. Baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntawe twigeze kujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegenza? Yesu arabishura ati nukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Mwihangane ndahamariye rimwe sisira gusoma twabwiza kwanditswe na Yohana nyina inyuma gato 9 umurongo wa 40 n'uwa 41. Ivyo gusoma tuzoba duhejeje. Twabwiza kwanditswe na Yohana 9 40 na 41. Havuga ngo bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ivyo bati mbega natwe turi impumyi. Yesu arabishura ati iyo muba mwari impumyi nta caha muba mufise, ariko noneho muvuga muti turabona icaha canyu camaho. Yesu adufashe. Na rero umuririmbyi yavuga ngo ndazi ko ari kigoye cane kwemeza abantu ngo bagirene ngo bahinduke. Ni rijya jambo twahereyeko rero. Yesu yariko arabwira abigishwa ati ikintu cogira ico kibamarira nuko jewe ngenda kugira ngo muhabwe mpemu yera. Kubera iki babwizwa guhabwa mpemu yera? Mwitegereze aba bantu bari kumwe na Yesu. Yesu ariko ahumura impumyi, Yesu ariko akora ibitangaza, Yesu ariko arakiza abanyamibembe, abantu bagwaye intandara, abantu bagwaye amadayimoni bakabavamwo, ibitangaza bigakoreka abantu bagahumuka. Hanyuma agashabwira abantu nk'uko nyene dukoraniye ngaha ati rero uzoguma mu ijambo ryanje azohabwa kwidegenza. Akadabona rero abantu badutse ngo kuva twebwe ntiturajakarira n'umuntu n'umwe, turi abana ba Aburahamu. Mugaka bitegereza akabona baracakora ibyaha ati umwana w'umuntu niyo baha kwidegenza muzidegenza. Bo rero ikintu bibwira ko kibaha kwidegenza kwari ukwitwa uwo mu ruvyaro kwa Aburahamu. Mugabo ni umuntu wo mu ruvyaro kwa Aburahamu atamenye ko ari kumwe na Yesu. Nico gituma bene data umuntu wese muri twebwe mwabonye ko havuze ngo ndazi ko ari bigoye cyane kwemeza abantu ngo bagirente ngo bahinduke. Yesu wacu twizeye arazi neza ko bigoye kwemeza abantu ngo bahinduke.
nico gituma yabwira abigishwa ati mwebwe rero ikintu kizobafasha nzobaha mpwemu. Uwo rero niyashika azokwemeza ab'isi, abemeze yuko hariho umunsi w'imanza w'uko abanyabyaha bazohanwa, abemeze yuko hariho mugabo no kugororoka kubizera Yesu. Hanyuma rero umuntu wese muri twebwe akwiye kumenya neza adakekeranya, akamenya umunsi yizere ko Yesu, hanyuma kandi agasura akatahura neza umunsi yarongeye ko mpwemu yera. Hanyuma kandi ibyo biheze akamenya neza iminsi yagoye mpwemu yera akamwumvira kubera atari bwamenye kurongorwa na mpwemu. Hanyuma agashinga intare akavuga ati kera mu bugingo bwanjye narahindagurika, atariko noneho ubunyamahoro Yesu ampa aruta ayo narinzi, none ngenda habona. Hari ahantu hariyanye mu Bisoro abana baje mu ikorane nk'uko ubunye twakoranye, hanyuma rero baca bumva yuko bikwiye ko umuntu wese aronka mpwemu yera. Hanyuma bashitse ku ishuri baca baragenda barategura akabanza ko kurondera mpwemu yera. Hanyuma kandi Imana ntiyatevye kubumvira ikibaha mpwemu yera, n'abana bato rwose. Hanyuma bamaze kuronka mpwemu yera baca baravuga ati none ahantu turongeye mpwemu yera twohava, ca bahashinga igicaniro. Hanyuma haheze umwanya, igihe kanaka baja bona umuntu aje kubabuza, sinokwirwa ndamuvuga kugira ngo ntimuzomumenye. Aba bati ntitureka, nawe ati nanjye ndabise ko ububasha nimureke, ati ntitureka. Hanyuma bibaye iby'amahane murumva ko haca hahamagarwa abakuru, baca baza rero guhamagara umukuru yari arongoye ako karere. Hanyuma ashitse baramubwira ikibazo bati aha hari nk'abana batunaniye guheba ngo barondera mpwemu yera. Hanyuma aca arabihereranya, abo bamuhamagaye arabihereranya ati mbega muriko mubuza abantu kurondera mpwemu yera? Niho rero yaca abwira abo bana ati rero guhera ubu ndabahaye ikibazo ku rusengero, naje nzobafasha turondere mpwemu yera. Yesu nahabwa icyubahiro. Mpwemu azobemeza. Nagira ndababwire ko dukeneye ubushobozi bwo kwemeza abantu. Hanyuma abo bantu twemeza mbega ni bande? Hajya ahantu twasomye acara baravuga ati twebwe ntituri impumyi. Aho bababwira Yesu, aha twasomye muri Yohana, twe ntituri impumyi, twe turabona. Aho bavuga ngo bafise amaso kandi batamenye ko bari kumwe na Yesu. Aca arababwira ati iyaba mwari impumyi byagendeka, ubwo izindi impumyi ziriko zirahunguka mubona. Ati ingorane mufise nuko muvuga ngo murabona kandi mutagira nte mutabona. Nagira nababwire bene data muri hano, umuntu wese muri twebwe narondera ubwo bushobozi aho hanze kandi atari kure. Mugendana n'abantu benshi bavuga ngo barabona kandi batagira mpwemu yera. Aho hanze ntihabuze n'abakeya mwosanga muntu aririmbana akakubwira ngo aridegemvye ngo nuwo kwa Aburahamu kandi atagira mpwemu yera. Nawe wokwibazwe n'umuntu yoshinga intahe ngo aridegemvye agashinga intahe ngo arabona kandi atagira mpwemu yera, byogenda gute? Ariko Yesu aravuga ati umwana w'umuntu ntibakwidegemvye, muzokwidegemvya. Yesu nashimye. None rero n'iri jambo umuntu wese muri twebwe, ahandi naho naciye naho nyine ni ku rundi ruhande nca nsanga abantu bahereje imanite, ubunye imanite bageze ari bato gose, ari bato cyane. Aho hantu twari dukoraniye barabaha akanya ngo baganire, duca dusanga hafi nk'igice cyose muri abo bahejeje imanite bari batahuye ngo barakuze, ngo imiryango ngo yo kurongorwa ngo iruguruye. Ari abana bato gose ukanaba baramumaze kubona ko ari abana bato cyane, kumbe ntibazi nuko inyuma y'imanite hari ibindi bintu byinshi murabona ibyo muriko muriga ngaho.
abo bose barakeneye abantu bafite ubushobozi bwa mpemu yera bagenda kubemeza. Yesu n'abahezagi yuko inyuma ya humanite hari ibindi bishishikana. Nico gituma rero ukaba wagiriwe ubuntu bwo kuba hano. Iki kintu Yesu yadusezeraniye cyo kwemeza abantu. Ibintu byo kwemeza abantu nturinda kuyogora gose, nturinda gusemerera, ntibikugora. Igihe kimwe ba Petero baciye impande y'ikimuga, hanyuma rero kirabaseka, baca baravuga ati mu izina rya Yesu haguruka. Hama rero aca arahaguruka, hama ariko aragenda, abantu bose bari bazi ko yaramugara. Nta bundi butumwa bwari bukenewe kuvuga ko kwemeza abantu, hariho ikimuga gikize, ivyo vyonyene vyari bikwiye. Hama baca baraja inama abanywanyi bya Yesu, baravuga ati tugira gute ko abantu bose bakondera inyuma y'abo bantu. Baca barabihereranya ati mwodukundira mukareka kuvuga ibya Yesu. Baravuga ati tureka kuvuga ibintu twabonye kandi twumvise. Ati naho twohura na kiya kimuga, naho twonuma, abantu bose bazi ko kiya kimuga cari kimugaye cakize. Yesu n'abahezagire. Twebwe rero umuntu wese niyiyibutse nasubira abaze umutima, nakiriye impemu yera ryari. Ni iminsi ingahe namugoye nkaguma nimva kandi ndamufise. Ni ryari natanguye kugira nte kumwumvira. Kuva aho ntanguriye kumwumvira biriko bigenda gute? Kugira ngo bene data murabona ko twakoye tuba mu ntara zose z'Uburundi, aha n'abandi baracaza kandi n'abandi bari inyuma. None rero Yesu yadukoranije ngo adukuremwo abantu bashobora kwemeza abandi. Mpemu azogira nte, azobemeza ivyiki, ibyo kugororoka. Yesu n'abahezagire. Nagira nababwire ngo birababaje umwana w'umunyeshuri ashobora guhomba imyaka 3 ayihombejwe n'umukopine bikamubuza kuzura mpemu yera. Murumva bene data, akamara imyaka 3 kazerera mu bintu bitagira ikimazi. Abandi bariko barayishurirwa amabanga, bariko bararonka ingabire za mpemu yera. Nagira ndabibutse ko Yosefu yarose ibizomubako afise imyaka 17, acaramenya ibintu bizomubako. Hanyuma yamenya afise imyaka 17, vyagiye kumubaka afise imyaka 30, niyo atangura kuganza. Umuntu wese muri twebwe niwo bamaso, Imana izokubwira ibizokubako mu myaka 13 iri imbere, kugira ngo uronke ico ubwira uwo ariko arata umwanya ngo ari muri kopinaki. Ije ni kinyoma gusa shetani we yamuhenze. Ariko ndaguhumurije ngo mpemu irazogira nte, azobemeza. Reka dusenge Imana rero. Yesu n'abahezagire. Wumva wusaba iki Yesu? Ntituragira guhamagara ubundi mwigisha ari inyuma, ariko ubu bushobozi ntibugucike. Mpemu yaratanzwe. Mana data wa twese uri mw'ijuru, mwami wacu Yesu, haleluya, turizeye ko mpemu yaje kuduha kwidegereza. Erega turi abana nyakuri. Haleluya, turizeye ko mpemu yaje guhumura amaso, atari bajya bibwira ngo barabona kandi batabona. Turasabye mpemu twugurura amaso, mpemu yaratwemeza byo kugororoka, aduhishurire ibyo dukwiye kuvuga, ibyo dukwiye gukora. Urakoze Mana, ndagushimiye, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.